turamutse twongera tubahamwiriwe bivanye na muherereye ku mpande zine z'isi inshuti bakunze namwe banywanyi ba radio televiziyo de la jeunesse pour le développement. Reka tubahe ikaze mu biganiro vy'iki kinyamakuru na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro tuganire amagara meza. Uno munsi rero tuza kuganira ku ruhara abaremesha kiyago bafise mu kugwanya amabi akorerwa mu kibano. Na cyane cyane tubazi yuko amabi akorerwa mu kibano ari amabi menshi cyane, hari amabi afatiye ku gitsina, hari amabi afatiye ku butunzi, hari amabi nsesereza mutima. Rero turi kumwe n'umutumire hano muri studio radio televiziyo de la jeunesse africaine. Nawe so wundi ni Rajabu Ntamagiro turaguhaye ikaze hano muri studio radio televiziyo de la jeunesse africaine. Murakoze cyane umumenyesha makuru ikaze hano muri studio, nanjye ndabashimiye cyane. Nkaba nitwa ku mazina Ntamagiro Rajabu, nkaba ntumesha kiyago basanzwe aremesha kiyago mu kibano cyane cyane muri zone yacu nziza ya Kamenge, hajya muri quartier Songa, akaba ari umurera muri serire ya mbere. Rajabu Ntamagiro, yego ko wabivuze usanzwe uri umuremesha kiyago muri zone Kamenge quartier Songa Nihenze, aho ni muri commune Ntahangwa. Abaremesha kiyago musanzwe mukora byinshi cyane, na cyane cyane bavuga yuko ari mwebwe jisho y'ivuriro aho muherereye. Mbega aho muherereye n'uruhara urundi mufise kurwanya amabi afatiye ku gitsina canke amabi akorwa mu kibano? Uruhara dufise uruhara runini cyane, aho tugendera ingo ugasanga hariho n'umukenyezi akararira, umukenyezi yidoga avuga umuntu afashwe nabi mu rugo. Hariho abakenyezi bahohoterwa nabo bubakanye, mu kubakubita, mu kubasenzikariza ubuzima. Ku byerekeye amabi afatiye urukoba, hariho abaturirwa, hariho abakubitwa, hariho n'abo usanga baguma baribwa iminuma, ugasanga basenzikarijwe urukoba. Ku bijyanye n'amabi afatiye urukoba, ayo niyo mabi kenshi dukunda kubona aho abantu tukira nyene wo kwibutsa abariko barakurikirana radio televiziyo de la jeunesse africaine ubwoko bw'amabi asanzwe akorwa mu kibano. Ego, amabi asanzwe akorerwa mu kibano ni ubwoko bune. Hariho ubwoko bwa mbere ariko umusinzikaza rukoba, ubona isanzwe nahereyeko bafatiye ku rukoba. Hagaca haba amabi afatiye gutunguza umutima. Amabi ntunguzamutima ayo nayo ameze gute? Amabi ntunguzamutima, aho usanga umugabo agira uruha umugore wiwe, cyangwa ugasanga byashyitse gake, aho usanga umugore nawe ashobora kugira uruha umugabo wiwe. Kuko barabibonye ko mu ngo 10 zihohoterwa usanga abakenyezi muri zongo 10 harimo umukenyezi umwe ashobora kubahohotera umugabo wiwe, ariko abakenyezi ahanini nibo bahohoterwa cyane. Amabi agira gatatu. Amabi afatiye ku butunzi, amabi sinzikaza ubutunzi, aho ushobora gusanga umugabo haruguru ashobora kugenda mu murima agasangaho impene iziritse, akayizitura akayishora, amahera yose akayamarira ku kabare. Umugore avuga akamubwira ko atajambo afise, cyangwa umugore yava guhembwa, umugore akora mu kazi ka leta azanye amahera, umugabo agaca amubwira ati zana ayo mahera yose. Ko ari umugabo ashobora kwaka nk'umugore amafaranga avuye guhembwa, cyangwa umugore yagenda kuzirika impene hariya, umugabo akazitura akagenda agatwara kugurisha. Mugabo birashika kuri ayo mabi nyene ugasanga aho umugore nyene nawe nyene ashobora icyo twavuga guhohotera umugabo. Wasanga umugabo arazanye amafaranga nawe nyene arahembwe ku mugore, usanga hari abagore usanga bafise ingubu ukamenya ko bafise ijambo mu rugo, nawe nyene atizana amafaranga ukuntu naco nyene ntigishobora kubaho bana Rajabu.
wabivuze umumenyeshamakuru, ico kirabaho kuko iyo kitabaye ku mugabo kiraba ku mukenyezi. Hari igihe usanga umukenyezi ariwe akora akazi kenshi, ariwe akora akazi kinjiza amafaranga. Iyo rero umukenyezi ariwe afise ubutunzi gusumba umugabo, umukenyezi hari igihe aca avyitwaza ugasanga yahohoteye umugabo wiwe. Ariko iyo umugabo nawe arose ubwo buryo, hari igihe uca usanga yagiye mu bandi bagore, ari naco gituma usanga habayemwo ihohotera risinzikaza umutungo, ugasanga umutungo wotunze urugo, wotunze umuryango wasanzaye bivanye n'uko mu ngo batariko barumvikana. Amabi afatiye ku butunzi no kuvuga ni umaze kugira ubwoko butatu bw'amabi, ariko bwa kane busigaye ni ubuhe Bwana Rajab? Ubwoko bw'amabi bwari busigaye ubwoko bugira kane, aho ari ubwoko twovuga bwo gufata ku nguvu. Ubwoko bufatiye ku gitsina. Ubwoko bufatiye ku gitsina, gufata ku nguvu. Aho ushobora gusanga umugabo yafashe ku nguvu umwana, ugasanga umwana yafashwe ku nguvu, agafatwa ku nguvu n'umuvyeyi wiwe birashika, ugasanga umuntu yagiye kuvoma bamufatiye kw'ibombo kubera yagiye kuvoma mw'ijoro agafatwa ku nguvu, ugasanga ndetse na babandi bacuruza umubiri aho twita kuri Onze murahazi mu Kamenge no mu Bituro no mu za Gituro hose, hariya kwa Sori mu Kanyosha hose Buyenzi, hariya kwa Buyenzi kwa Mukono, aho hose barabafata ku nguvu kubera ko barakesha n'abantu baba barara mw'ibarabara. Umuntu rero aje abasinze inguvu aca bafata ku nguvu, kandi rero twasanze gufata ku nguvu bifise n'ingaruka mbi, aho ushobora gusanga umuntu yararwaye indwara y'ihahamuka, ugasanga bamwe babita ngo n'abasazi, ariko twe tubita abagendana indwara yo mu mutwe. Ugashobora gusanga mu rugo umugabo yafashe ku nguvu umukenyezi wiwe. Iyo baranguye amabanga y'abubatse bakayarangura batavuganye, batabisezeranye, aho abamufashe ku nguvu. Ibyo byose ni ibintu bifise ingaruka mbi, aho ushobora gusanga umuntu yafashwe ku nguvu. Za ndwara bavuga yuko ari indwara zo mu kigo, bivanye n'ibyo nyene umuntu yafashwe ku nguvu arafise ingaruka mbi agira mu buzima bwiwe. Arasama imbanyi atifuje, aragwara indwara zifatiye mu bihimba by'irondoka, aragwara ihahamuka, ugasanga ntakishoboye no gufata no koga no kwambara impuzu zimesuye, ugasanga kimesa, ugasanga mw'ibarabara umubonye uwo kwibaza ati uyu muntu habaye iki kameze gutya. Aho ushobora gusanga no gupfa, ashobora gupfa kuko yabafatwa ku nguvu, bakaraba bagasanga bazobakurikirana, bazovuga uwabafashe ku nguvu, aho usanga yemera kwiyahura cyangwa bakamwica kugira ngo ntihaze habe inkurikizi zobakurikirana z'uko bamenyekanye ko bamufashe ku nguvu. None Rajab, tubwiye yuko wamaze kutubwira amabi ane afatiye ku gitsina, watubwiye na cyane cyane ngira kuraya yo gufata ku nguvu. Mbega bishika gute kugira ngo hagati y'abubakanye bafatane ku nguvu? Benshi iyo bafatanye ku nguvu bashobora kwitura he? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Abubakanye iyo bafatana ku nguvu kenshi ingo zikunda gusambuka, kuko umukenyezi arabirindira ko akihangana ibyo kwihangana bigahavura bigahera, agahavura agafata ingingo wenyene yo guta urugo
agahunga urugo kandi kumva zitamuvuyeko kuko ibyo gufata ku nguvu birajyana umutima. Tugira uvuze ku mukenyezi, mbega ntibishika aho umukenyezi nawe ashobora gufata umugabo ku nguvu agashaka yuko barangura amabanga yabubatsi, umugabo atarabikena. Nk'akarorero, umugabo aravuye ku kazi yarushe, urabona ko abagabo bakora byinshi, umugore ati je nkeneye ko dukora iki, umugabo ati wapi jewe numva ndushe cyane. Mbe byoshika ugasanga umugabo yakorewe mabi nawe nyine. Yego Gute? uko bishika umugabo arashobora kuba akora akazi karuhisha, akagenda ku kazi agakora. Hariho abo usanga ari abamekanisiye, hariho abo usanga bakora imyuga yo kubaka amazu, ugasanga umuntu atashe ingufu zamuheranye. Aho kugira ngo umukenyezi amurindira aruhuke, agasanga umukenyezi amukeneye, umukenyezi agaca amufata amubwira ati twagiye, amushikanye mu gitanda. Umugabo akisabira imbabazi ati ndarushe. Umugore ati ahubwo uravuga iyo wanyu. Ni ukuvuga yuko umugabo aca abikora atabishaka kuko kugira acungure yuko yokwitwa ko yari yamye ahandi ku wundi mukenyezi, akemera kubikora atabishaka. Aho umugabo ashaka gusaba umugore akamwima, be hamwe usaba umugore akakwima, wewe Rajabu ntiyumva yuko uko wabuze ku mapave kuri 11 mu Kamenge, uravuga mu Gituro, uravuga kwa Sori mu Gisyo, uravuga mu Muyenzi kwa Mukono, be hamwe byoshika ukaza ugasaba umugore hama akakwima, ntiyumva yuko ukora uhava wikora kuri aho hantu asanzwe yakunze kubonanira abantu badandaza umubiri wamwe bitambuka abamaraya nawe. Mwambaje ati hamwe umugabo yokibera umukenyezi hanyuma akamwagira ati ashobora gucaza ku mapfa. Ibyo birashika aho ushobora gusanga ingo zasambutse n'ubwo buryo bivanye n'uko hariho umukenyezi akenera umugabo akanga, umukenyezi agaca ahitamo kujya kurondera abandi bagabo. Nk'uko bishika umugabo akaba akenera umukenyezi nawe akanga, amaze kwanga nawe kandi agaca afata ingingo yo kujya kurondera abandi bakenyezi bo hanze. Ibyo birabaho kandi birabaho mu ngo nyinshi, hariho ingo nyinshi bibaho. Ariko rero hamwe usanga ingo ziko zirasambutse, hamwe uca usanga ingo zasambutse. Nk'uko bibabaje iyo umukenyezi yarenze ibigo cyangwa umugabo akarenga ibigo kubera yuko hagati yabo atakumvikana kuhari ku kijyanye no kurangura amabanga yabo. Wavuze yuko ayo mabi aba, mbega yaba umukenyezi yaba umugabo cyangwa uwo ari we wese asanzwe afise ingorane nk'izo mu rugo, mwebwe abaremesha kiyabo mubafasha iki? Ni uruhare rero muca mukora kugira ngo mufashe abo bantu basanzwe bafise ingorane? Abasanzwe bafise izo ngorane, twebwe icyo tubafasha turabaremesha. Icyo nicyo cya mbere tujejwe. Hanyuma muri kujya kubaremesha turashobora no kubereka aho ibigo bashobora kwitura bishobora kubafasha, na cyane cyane ibigo birimo abapsikologi bize inyigisho zijyanye n'iby'inyifato kugira ngo bashobore kubaha ubumenyi busumba ubwa twebwe abaremesha kiyabo. Nka jewe abo nashoboye kwakira bumvirije nkasanga bisaba ko boremeshwa cyane gusumba, cyangwa barungika ku gatutu k'abakenyezi aha muri quartier Twinyoni hagati ya 11 n'irya 12 kw'Ipave ija kuri Abadiventiste. Acanye abarungika muri Seruka aha mu Kigobe, cyane nkabarungika aha kuri Aruma, aha kuri Terminisi ahantu bita kuri Malariya. Aho hariho abantu bashobora kubafasha bize ibijyanye n'inyifato. Hariho uwundi mugwi washoboye kuvuga, umugwi w'abadandaza umubiri.
nabo baragira izo ngaruka. Mbega n'ingaruka zayo bakunze kugira bajya banasanzwe bananazwa umubiri, kuvuga abamaraya mu kirundi cyumvikana. Mbega iyo bishitse bakagira izo ngaruka mbi zifatiye ku gitsina cyangwa se segamentu cyangwa ya mabi twavuga yuko ari ubwoko bumwe, nabo mukunze kubafasha iki? Ahanini ikintu tubafasha nk'abaremesha kiyago, jewe ku ruhande rw'iwanje ndabegera nkabayagisha, hanyuma nkabereka uburyo boshobora kuja kwivuza, kuko iyo bashitse ku mavuriro tuba tubarungitseko nko kuri Ntaseka barabumviriza, hanyuma bakabavura bakanabapima bakabakingira imbanyi, gusama imbanyi batifuje, bakongera bakabakingira n'umugera wa sida. Naco gituma abenshi tubarungika hajya kuri centre de santé Ntaseka, umukobwa na sekunda araseruka, ni iryo vuriro tumenyereye dukorera ku cyane riri ku gicenda ni kuri munani byakabaye muri Gatesonga mu mpaka wa Kibitoke kuri 8 nimero 222 hajya niho duca tubarungika, hanyuma bagaca babatunganiriza kuko hariho abo usanga twabimenye duteba baramaze kwandura umugera wa sida, baca bafashwe iki? babaha imiti yo gufufaza, bakongera bakabaha impanuro zijanye n'ukuntu bategerezwa kwifata mu buzima, kugira ngo ubuzima bwabo ntibuce buhagararira ngaho, bubandanye mugabo bariko barafata imiti kandi bariko baronka impanuro zayo. Hari ikintu kigeze kuba aho hari umugore yafashe asuka amazi y'amarike umugabo cyane cyane ku bihimba by'irondoka by'umubiri byiwe, n'ubundi bavuze mu cyiciro cya Rugongo nawe yafashe ahekenya amenyo igihimba cy'irondoka cy'umugabo wiwe. Mbega nk'umuremesha kiyago ayo mabi iyashitse umuntu akabitura umufasha gute? Icyo tumufasha cya mbere na mbere ni uko tumujyana kwa muganga bakamuvura, hanyuma tuvuye kwa muganga tumujyana mu butungane tukamwereka aba-OPG. Hariho aba-OPG dusanzwe dukorana ku kijyanye n'ihohotera rifatiye ku gitsina, aba-OPG bagaca babikurikirana, aho baca baduha umutahe, bakamuha umutahe wo kuja gufata uwo muntu kugira ngo ubutungane bukore. Rajabu, kurangiza kino kiganiro ni giki wosaba abaremesha kiyago bagenza basanzwe bakorera muri Bujumbura byose, kuko wewe usanzwe ukorera mu gisagara cya Bujumbura mu karere k'ubuvuzi ka Nord muri komine Ntahangwa zone Kamenge quartier Gikizi, ukaba usanzwe uvugira ivuriro riri mu karere k'ubuvuzi nyene, ni kuvuga Hopital District to Kamenge. Ni giki rero wosaba abagenzi bawe babaremesha kiyago kugira ngo babandane bijukira na cyane cyane gufasha abantu basanzwe bakora mu Ego, imbere yuko ndabamenyesha makuru icyo nosaba abaremesha kiyago, nagira mbanze ndakubwire ko hariho akazina bantaziye bivanye n'uko jewe natanguye gukora uburemesha kiyago guhera mu mwaka wa 2000 myaka 20 y'uburemesha kiyago. Ego, myaka 20. Rero ubu bamwe banyita umumenyeshamakuru, bumvise bavuze umumenyeshamakuru ndetse gutangaza, banyita umumenyeshamakuru number 1 akora kuri radio kila mtu atakisikia ndani, radio watanuna wasore jori tawasumbu. Kubera iki? Kuko ndi mu bantu batanga amakuru iyo kandi kubijanye n'ubuzima bw'abenegihugu mu kibano, kubijanye n'inyifato ibereye mu kibano abanyakibano bategerezwa kubwirana cyane cyane kubijanye n'isuku n'ibindi. Ego, na cyane cyane isuku. Murazi ko n'umwubahwa arongoye igihugu cyacu cy'u Burundi yari hagaze ko cyane, aho twifuza ko igisagara
coba igisagara c'akarorero gifise isuku ritunganije neza, aho tubamenyesha ko aho duherereye tugerageza guhimiriza abenegihugu kugira isuku ku mubiri, ku vyambagwa, aho tubaye, haba mu nzu canke ku bikoresho vyo mu nzu, ivyombo na toilette tutayibagiye. Hanyuma rero nkaba novuga kijanye n'abaremeshakiyago bo mu gihugu cacu c'Uburundi, yuko umuremeshakiyago ahari hose yoba ijisho ry'ivuriro rimwegereye, akaba ikiraro abenegihugu bashobora gucako kugira ngo bashobore kuronka ivyo bakeneye kwa muganga ata ngorane bagize, na cane cane guhera mu kibano bagatanga inyigisho, bagatanga ubumenyi ku benegihugu, bakerekana koko, bagahimiriza abenegihugu, bakabahimiriza haba ku kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, haba kugira isuku aho tubaye, haba gupimisha imbanyi hakiri kare, haba gukora ikintu icyo cyose kijanye n'amagara y'abantu, kugira ngo umwaka wa 2040 tuzobe tufise amagara meza twese, dushobora gukora imigambi y'iterambere ry'igihugu, na cane cane kugera muri umwaka wa 2060 tuzobe turi mu gihugu cifashe. Abenegihugu bariko bakurikirana kino kiganiro na cane cane ku bijanye n'amabafatiye ku isi, irondoka rijanye n'amagara meza, eka n'ibindi musanzwe murangura mu kibano. Ico nsaba cane cane ntanguye kugisaba abajejwe intwaro, kugira ngo abajejwe intwaro ikibazo kijanye n'amabafatiye ku gitsina kibe ikibazo bafata mu minwe, kuko umuremeshakiyago ntaho ashobora kwishikana mu gihe atariko arakorana n'abajejwe intwaro, kuko amabafatiye ku gitsina ni ibintu kuva na kera byagumye bishaka guherera hajya mu kibano, hajya ku ziko, ariko ubu aho tugeze ni ukwiyamiriza amabafatiye ku gitsina, haba mu kibano gushika no ku nzego zo hejuru, tukiyamiriza ayo mabafatiye. Ni iki usaba amagara y'abantu? Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ico nobusaba nuko bwodufata mu mugongo, bukaduterera, na cane cane mu kuturonsa agashirukabute, kuko abaremeshakiyago turitanga, ntako tudakora, mbere turaheba n'ibikorwa vy'iwacu tugakora ibikorwa by'abenegihugu, kugira ngo dutunganirize abenegihugu baronke amagara meza. Turitanga, ari naco gituma turasaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buturonse uburyo bushobora kuduha intege zo gukora, tugakora twitanga, tuvuga tuti umwana ntarara ubusa, tuvuga tuti ikirato turagura ikindi, canke na déplacement. Reka tugushimire cyane kuba witavye akakamo ka Radio Televiziyo de la Jeunesse Africaine pour le Développement, kugusigurira ingene umuremeshakiyago ashobora kugira uruhara mu kurwanya amabafatiye ku gitsina. Mwakoze cyane, ndabashimiye cyane. Kumbure n'uwundi munsi tuzobikorako urushaka tuzoza, kandi ndabashimiye. Imana ibagire neza, muze muranyibuka igihe cose muzoba murugiye nzobitaba. Ego, reka nshimire mwe mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro muri ku mpande zine z'isi. Reka nshimire n'umutumire Rajabu Ntamagiro, nshimire wafashe amasanamu Fabrice ndi mu rukundo nabashikirije kino kiganiro, nkaba ndabasezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Radio Televiziyo de la Jeunesse.